Genda bana mwese bakunze ba 10 minutes of Simbizi right now in town. Asanzwe ariko arabera ihiganwa ryiswe ati ndiruka gusumba ibi yayuramutwe. Reka tuganire gato numwe mu babiteguye nawe sundi ni Hajarimana Valentin. Umeze neza? Yego. Kuba ariko baradukurikirana mwana rimeje ukuvuga wobasubira mwizina ngo nimumve ko noba nihenze. Yego, jewe nitwa Valentin Hajarimana nkabasana nserukira imbere y'amategeko ishira hamwe rigwanye ibiyayuramutwe no gusimbataza amahoro no kuvuga Association Burundaise pour la Monnaie de Paix sans drogue ABMPD en sigle. Yego. Uno munsi mwatunganije ngaha igikorwa yari ihiganwa ati mbegitwa gute kandi cya kivuga mwakorera yari higanwa rivuga ngo je cours plus vite que les drogues no kuvuga ngo ndiruka cyane gusumba ibiyayuramutwe. Uriruka cyane gusumba ikiyayuramutwe. Ukwiruka umva harimo ijambo kwiruka. Kuki mwiruka cyane gusumba ikiyayuramutwe? Ego ko ariko batwumviriza no kuvuga yuko hari abantu bakoshwa n'ibiyayuramutwe. Mugabo twebwe dushaka yuko ahubwo ibiyayuramutwe ntibidukoreshe tubisunje ubwenge. Kuko ari ibintu bitango kuba umudepanda kuba umuja w'ikintu ugasanga ikiyayuramutwe utakibonye ntushobora gukora igikorwa na kimwe. Twebwe tukavuga ati twerekane ko dusumvye ubwenge ivyo biyayuramutwe turiruka cyane gusumvye biyayuramutwe kuko aho biri usanga hari akajagari kenshi hama imishwano ubusuma ububi bwinshi butandukanye. Ego bamwe bakunda gukoresha inkino mu guhuza abantu ego no mu gusimbataza amahoro none inkino mu gucisha mu nkino mwihiganwa nkiki n'ibiyayuramutwe ni ryahe isano bifitaniye? Ego birafitaniye isano rikomeye cyane. Murabona ko hiruse abantu batandukanye bo mu mihingo itandukanye, harimo abavuye mu Kanyosha, harimo abavuye mu Kamenge, ku Buterere, bose biruka bari hamwe nta watandukana uwundi. Harimo n'abantu biyayuramutwe, harimo ababinyoye, turiko turafasha kugira ngo babihebe. Kwerekana yuko urwaruka rugiye hamwe rushobora kuvavanura, rushobora kwitorera inyishu nico cyose cyitwa ikiyayuramutwe. Ego abantu benshi baraje mu mahiganwa runaka ari ikintu bagiye gukurayo. Urana ko ababaye abambere baha amamedaye baratahana amata. Mugabo objectif wanyu numva niga message yo kugwanya ibyayuramutwe. Ni cyaye ikintu abahiganywe apart ego abaza gutabageze muhira baraza kubona amata bajanye. Mugabo ni yaye message mwamwe abatekereye ku buryo iyo baza kugushikarira mu makarti wabo ku buryo baza ujya muzigo baza kuvana nga ku buryo mu rugo ntibaze kubona amata ahubwo baze kubona ya message iza gutuma hagwanywa bya biyayuramutwe. Ego ubutumwa bwa mbere nuko murabona biruse harimo ababaye abambere n'abananiwe. Igikomeye rero suko bose bari kuba bambere ahubwo no kumenya mbega naka yabaye wa mbere kubera iki. Ashobora kuba yabaye wa mbere kubera amagara yiwe ameze neza, amagara yiwe azira ivyo biyayuramutwe kuko murazi neza yuko iyo umuntu anwe biyayuramutwe ntishobora kunda ko yiruka mu mutima wiwe mu mahaha ntashobora guhema neza. Naco gituma rero civugo ari je cours plus vite que les drogues no kuvuga igihe mfise amagara ameze neza ndashoboye kwiruka cyane. Nico gituma rero ubutumwa bwa mbere subwo kuba wa mbere. Murabona neza yuko harimo abaserukira igihugu mu makungu mu byo kwiruka hamwe banwa ibiyayuramutwe nivyo kunda neza ko biruka. Amuravye iri higanwa ribaye rizogirira akarusho akahe kushira mu jyanye? Akarusho ka mbere nuko ugwaruka rwinshi rugiye kutwitura nkuko navuze ko dusanzwe dufise igisata c'aba psychologue no kuvuga abafise ibibazo bose bari hano bazotwitura tubafashe tubereke ingene bashobora kubivamo ndetse n'abavyeyi ubwabo batazi ingene bashobora kwifata imbere y'abana babo mu gihe banwa ibiyayuramutwe baramenye aho dukorera baramenye ico tujejwe mu gihugu cy'u Burundi n'ingene dushobora kubafasha kandi tukabikora neza mu ibanga kuko iyo umuntu anwa ibiyayuramutwe sukumushaka ikiziriko sukumukubita twebwe twazi nyine tubatwara buhoro buhoro ugasanga barabihevye. Bivaye na experience mufise n'imyaka mumaze muri ko muragwanya ibiyayuramutwe ni cyaye kizere mufise bivaye na experience y'ivyo mumaze gukora ikizere mufise mu myaka iri imbere mu kugwanya ibiyayuramutwe? Ego experience ya mbere novuga niyo mu 2015 igihe igihugu cyari mu bihe bigoye aho twashoboye gukoranya ugwaruka rugera amajana 5 ruva mu makate atandukanye gisagara ca Bujumbura aho byari bigoye umunyamusaga atahura n'umunyakanyosha ngo babonane uwo ku Buterere atahura no mu Kamenge. Ico ni kimwe mu byo twashoboye gukora kandi tukabikorana n'ubushangani bw'intwaro hagati mu gihugu
ico ni kimwe hariho ikindi turiko turakora twaramaze gushiraho imigwi y'ugwaruka le club de paix anti drogue en milieu scolaire no kuvuga amahuriro y'ugwaruka aho bigiraho ivy'amahoro no kugwanya ibiyayura mutwe ivyo navyo rero nivyo tumaze gukora kandi tubona neza yuko biriko biratera intambwe harakozwe n'icigwa cakozwe n'abapsikologe bishirahamwe ryacu ivyo navyo bikaba bitwereka ibiharuro by'abantu banwa ibyayura mutwe tugasaba rero n'ubushikiranganje bwaduhaye urusha rwo gukorera mu mashure kugira ngo nabwo nyene bubane budushigikira kugira ngo tubandore n'imizi ibyayura mutwe murumva neza yuko rero twafisemwe uburambe ico tuvuga nuko mu gihugu cyose uko kingana dukene gushiraho ayo ma club de paix anti drogue kugira ngo abana bamenye kubiyayura mutwe bitera ingaruka mbi mu muryango ku magara yabo ndetse ku buzima bw'igihugu kuko ahari ibiyayura mutwe hama ingorane nyinshi uguhungabanya umutekano yego murakoze cyane naze tumuhagashimwe kiwe uwe murabe aheruka kuva mu ndege yabaye w'11 ku isi nzima uyo hanyuma bakaba bamuhaye envelope y'ibihumbi 100 hariho abakade hariho abajunior hariho no kwita abakuze hariho n'abahumure ikintu nk'iki gishobora gufata abantu nk'abo bose bagahurira hamwe ntibagende kumarigara ntibagende kurondera ibintu by'ibintazi by'ibiyayura mutwe bari ngaha bariko barinonora imitsi mwabonye ko bose bagiye batwaye amata bashika banwa ivyo birakwereka neza ko ibintu nk'ibi ari ibintu bishobora gutuma tugwanya ibintu by'ibiyayura mutwe ndetse n'ibindi bintu ugwaruka rukunda guhura nabo abanyatugenegene benshi barakunda kwidogera ikintu ca sponsoring yuko amashirahamwe akorera ngaha mu Burundi kenshi badakunda kubitwararika na cyane cyane iyo bariko barategura ibikorwa mwe ni biza byegeranya abantu benshi kuri mwebwe nko muhinatira umuntu abamotiva gute kugira nkuko mwabikoze ngaha no kundi muntu aba yateguye ibintu yaba ari umuririmbyi canke yaba undi muntu yakoze ibintu bituma hakoranira abantu benshi kuburyo mwumworohereza nkuko mwabigize mugatanga sponsor kuri abo urakoze cyane kwico kibazo nibaza ko uburorero ni bwinshi bwerekana ko iyo umuntu atareze amaboko akaza akadusanga aho dukorera harazwi tukayaga kuvyerekeye uwo mugambi wiwe ari ibintu bishoboka turabikora rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndidoga kubera ngo ntibamfasha mugabo nta nyishu tuzoronka ibibazo mu gihe tuguma iwacu twidoga mugabo umuntu adakuye amaboko mu mpuzu ngo agende ahimiriza abantu ku mugambi wiwe awudandaze ubunye abajene fo kwamenya kuza badandaza imigambi yabo kubera urumva sinzomenya ugwaruka gose ingorane zifise mugabo nukuza tukakivugana tuhari ngahanye nkishira ryo ngaha mu Burundi na mata y'u Burundi na mata y'abarundi turi ngaha kugira tuze turafasha imigambi itandukanye mu bushobozi dufise abo abari nk'abaririmbyi kuko urabona nk'ari nishira hamwe ryaje nishira hamwe mugaho hari nk'umuntu umwe w'umuririmbyi bamaze kuza kubitura nawe ni mukamusponsoriza nkuko sumwe nk'ubunyeno bw'akarero ka Michael de Musicien baheruka kuza badusanga aho dukorera baravuga ko itariki 11 Rusama aho bibuka umunsi mukuru wa Bob Marley barudusabye ko twafata mu mugongo aro concert izobera Igitega ivyo nyene n'ibintu turiko turigana nabo tuzoraba uburyo twoshobora kubafasha ico nikikwereka ko imiryango iruguruye si n'ubugenegene gusa duheruka kuja mu kiganiro terama hariya mu ntara ya Ngozi aho twabonye ko Burundi bwuzuranya amatala ni menshi si ubugenegene gusa si muri sport gusa twarabonye no mu bantu bikorera byaba bartiza harimo abajene benshi ni ikintu kiduha ingoga yuko umujene wese ashoboye kutwegera dushobora gukorana tangorane nta kibazo ahanini mukorera kuki kugira mushobore gutanga sponsor turakora cyane kuri uwo mugambi icivugo cyo mugambi tukaraba ko kijanye n'intumbero twebwe dusanzwe dufise akarero nakubwiye icivugo cyo no munsi ni kugwanya ibiyayura mutwe tubicishije muri sport ni kuvuga ni kubungabunga imibiri yacu amata nayo ni mu mfungurwa zikwije zishobora kubungabunga imibiri yacu ukumva ko intumbero bari bafise ngahanye yaba force jeune yaba federation athletisme ijanye n'intumbero nature yamifise guhimiza abantu kuza baranwa amata kuza barifata neza kubera nta kamaro kuko umuntu anubiyayura mutwe agacamara imyaka 30 agatangura kugwara natangura yihereza amata ashobore kuramba azobona abana biwe nabuzukuru ingene baza barakumva rero ko intumbero zirahuye umva imigambi yose ifise intumbero ihuye n'iwacu turashobora gukorana nta nkeka ndagushimiye cyane murakoze cyane